uriza amategeko bica bigenda gute ngo uje kurima abantu bize kenshi bavuga ati je sindimo mbo ni kimwe nako ndakubwira ati uzorabe ngira ngo kwisi nzima worondera umuntu wa mbere atunze cyane ntiyo sanga ari umuntu yiza afise amadiplome menshi hariho ubuzi buto buto canke ibikorwa bito bito biri ngaha ari byo bishobora kuvamo ikintu kizima rero jewe kuba narakoze ivyo canke nkakora utundi tuntu duto duto no musi bikaba bigeze aho nanje nshobora gukoresha abandi kandi ubuzi bumeze neza urabona harimo aba docteur bafise amadiplome y'amadoktora harimo abafise amadiplome de licence kwa kandi byose vyavuye muri bya bikorwa bito bito urumva yuko hariho nico numva umwe ngo twokwigisha abandi mu buryo bwo gutera imbere aha rero twatwinje muri laboratoire ndizera ntakekeranya ibi vyuma vyavuye kure bimwe muri byo nta nubwo vyaguriwe ngaha kuri ubutaka bwacu yego vyavuye hanze y'igihugu yego yamabona nk'akaroro nk'ico bariko barakoresha ngaho ico barakora rezilita ntiwirigura uvuga ngo nza kuyisoma uko nza kugira uko icisoro urupapuro yonyene yonyene irasohora urupapuro ikerekana ati ivyo utoye ni iri zose urabona ni mashini zo mu buryo bugezweho ni iyo uriko urayikoresha urakora hanyuma ikaguha rezilita y'ivyo utoye ugasigara usoma gusa ku rupapuro iragwisohorera yonyene rero naho bagwarira aha naho abagwayi bashobora kugwarira nkuko mubibona ngira ngo mashobora gutembera mu karaba Chumba mubona kiri ngaha ni bloque opératoire. Icyuma mubona ngaha bayita appareil d'anesthésie. Nico gifasha umugwayi kugira ngo kumbure bariko baramukora bambe baze kumukora yamaze gusinzira canke ameze neza atakibazo na kimwe aza guhura naco. Twabonye ko mufise ivyuma biteye imbere bega abaganga bavyigiye bafitiye ubwo bumenyi muamo afise kuri bino bitaro. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndagura ko juste gale cadre for more say ke black man Johnny Black beyond camera mwitu musaza kwini poem idasanzwe ndabura ko yari umukubito lumumomoro lumutatureho ndagura ko vyamaze kuzana iyi poem idasanzwe turi kuri centre médical Faneva nta utokira ndabura ko ari ivuriro rishasha twumve neza ubimenyere ko turi muri ahantu bita mu Itenga muri zone Burubirizi commune Mutimbuzi ivuriro rishasha yubatswe n'umujene nkatwe kwini poem idasanzwe akora ibintu vyinshi umurimyi ararima n'umudandaza n'ibindi byinshi cyane kubera iki kubaka rino vuriro nike kintu rikije gufasha abene gihugu hari amavuriro menshi mbega iyo yo kwera iki twoyitura tugeranije n'ayandi akarusho gahari nakaye kuri twebwe abene gihugu ico cyumviro cyaje gute ndabura ko vyamaze komera beyond camera mwitu musaza kuri micro ni juste gale cadre from our side Black Johnny Black ndabura ko vyamaze komera kwa kundi ahandi ndakubwira ko vyamaze komera kwa kundi handi ndakubwira ko vyamaze komera ni vuriro rikora amasaha 28 kuri 28 kwini poem idasanzwe imisi ndwi kundwi ndakubwira ko vyamaze ni poem idasanzwe ni Faneva nta utokira kandi vy'ukuri nta numwe atokira nakubwiye nti kiciyumviro cyavuye hehe umurimyi akubaka ivuriro ku nyungu yahe abandi bariko biyumvira ibindi kwa kundi ahandi ariko umurimyi yarubatse ivuriro ni ikintu gikomeye cyane niyo mukandi tuguma turabe maze dushobora kumubaza ibibazo ibi na biriya mbega apart y'uburimyi tuzi asanzwe akora andi ma business mbega iyi ni business cyangwa naho aje gufasha bene gihugu gusa ndakubwira ko vyamaze komera nakubwiye ko turi mu Itenga kwa kundi ahandi ndakubwira ari yuko tugize amahirwe yo kuronka uno mwubahwa mwite Evariste irindi naragibagiye numwe murabona ko akiri muto ndamusumba n'imburujwa n'ibintu bikomeye cyane ndakuramusanya ko babashije ndabaka maramutse neza zirakomeze neza amahoro yego nuko turi muri Faneva nta utokira imbere ko twinjira ku ciyumviro ni namwe nyene ngaha kubatamuzi Evariste nibaza ko tuza gufata umwanya kumumenyo ariyo nta kibazo na kimwe amazina yose nitwa Bizima na Evariste yego Bizima na Evariste nibaza ko twera guri dutembereze turaheza muri interview Yego ni muri pharmacie aho umuntu ari wese ashobora kuza agakura umuti ni pharmacie interne ikorana n'ibitaro yego uburyo umugwayi yagize ikibazo ari ngaha atirirwa arahangayika ngo aje kurondera umuti ahandi cyangwa aje kuronderera ahantu kure aca gutora ngaha nyene rero ikaba pharmacie de détail amato dufise na pharmacie
dushobora pharmacie stock aho umuti iheze yiyo muri detacho tugenda tugatora yindi tukazana imbere yuko kurumva haheze umuti ngani tuja kwa provision ubundi ubwo nyene usaba twa turifise muri stock ya mutse turakura hanyene hamyo stock nayipo ngo tuza kwa ya provision tukayizana kubo aho isanzwe iva nuko ino pharmacie raje ndabona ama FRR ndabona ama imiti itandukanye ngaha mbega nuwaje kwivuza ngaha gusa cyangwa mwene gihugu wese yifuza umuti kugira ashobore gurokora ubuzima arashobora kuyikuro amategeko uko abivuga iyi pharmacie ikorana n'ibitaro abayitoramwe imiti uruhande runini abara abantu basanzwe bari ngaha nyene kwa muganga kugira ngo ntibirirwe baravunika baja kuyironderera ahandi yego nuko turavuye kuri pharmacie turabandanya tukaba tugeze aho tugomba twinjire niho novuga abagwayi baza bagana cyane cyane baza barondera ukuvuga aha hambere ni kuri akeye aho umugwayi ashobora gushika akabaza icaba yifuza cyose bakaba bafise inyishu bakamwakira aha rero bakaba ari bo bakira abantu ngaha aha niho bakirira abantu bakabaha ama information y'ikintu cyose baba bakeneye aha rero niho naho baheza bakamenya ko ngaha hariho umuganga canke bakamuriyanta bakabereka ati aha docteur akorera aha cyangwa sama rendez-vous nkuko mubibona murabona hanye ni hahora ama cabinet medical aha hariyo cabinet medical numero 1 hakaba cabinet medical numero 2 tukiri ngaho nyene simve ngaho ntipima ibiro urashaka gupima nta kibazo na kimwe ndabona umengo urarenze murongo 9 na binga 9 na 5 na 4 gutyo nabine niko nariye mu gatondo iyo ntafungura ndazi ko ari muri 4 urana ko umuntu kuri kwa muganga imisi yose mwamufise mu nzana kubera abujya abaganga mu kwandika iby'imiti mu kugira iki ibintu byinshi barabikora cyane bisunze ibiro by'umuntu kuko niyo mu kwandika imiti ari imiti bivanye n'ibiro umuntu afise babigeza bagakoresha ubwo bwenge kugira ngo kumbure bakora ibintu umunzaniro n'ikintu kirumara kidetermina neza ibintu byinshi mu bijanye n'ibyo kwa muganga aha rero tuvuye aho bakirira aha rero naho ni murindi aha ni niho hari amantu zenye urana ko banditse ko ecography banditse ko ecography ariko hanini ngaha niho hari ama cabinet akoreramwo abaganga tubashobora kubereka mu karaba par exemple iyi ni cabinet numero 1 iyi ni cabinet numero 2 ngira ngo tushobora no kudodora tukabaza tukaraba niba twakira turabe umuganga ariyo mushobore kuganira nawe nuko rero nkuko mubibona nyakubahwa Juste Gael hariyo umuganga atwemereye kutwakira tugomba dushikeyo kugira ngo murabe nyene koko akazi uko kariko karakogwa karibu muri sanze aha rero turamusenya kuba umuganga ngaha amahoro menshi aha rero tukaba turi muri cabinet numero 2 aha rero muganga akaba imisi yose yategeza kwakira abantu nkuko twabiteguye cyangwa twavyumviriye isahi ariyo yose 24/24 hashaka kuba hariho umuganga ngaha barazo kungene bapanga akazi ku buryo atamugwayi aza kwitura umuntu ngaha ngo arondere umwanya wo kuvura ngo amubure rero ngira ngo nkuko mubibona murana ko ari ku kazi arashajije araberewe ku kazi ka misi yose nuko ndabura busera muganga ngaha nizera ko meze neza muganga muri Faneva ndazi mumaze gukora ku bitaro bitandukanye niki kintu mwibaza ko Faneva uganije nandi mumaze gukora aho mwarakoreye ama stage mubona ko Faneva itandukanye n'ibindi bitaro mumaze gukorerako murakoze kumpa kanya gerageje kuraba umugambi wa Faneva no mugambi mwiza cyane no mugambi by'ukuri ubona ko uje kuzanira akamaro kanini abene gihugu bo mu micungararo mugabo kandi no mu gisagara cose kuko ugiye kuraba ibintu vyaho n'ivya kijambere vyose hari inyubako nziza mugabo kandi n'ibikoresho vyaho n'ibikoresho vyikwije by'ukuri nta mugwayi yo kwinjira ngo yidoge haba kuri akeye kungene bamwakira mugabo kandi n'ibintu babikeneye kugira ngo umuntu ku ngwara yamuzanye yumve ko atunganirijwe neza ibanga nibango murarirahira hari amasaha 28 na 28
bijya bandika hajya birakunda kwe. ego nico tuba twiyemeje tuba turaho kugira ngo dufashe amagara y'umwene gihugu amasaha 24 kuri 28 umwanya wose iyo badukeneye turaza tukamufasha. Faneva ntawe utokira nyene ntawe utokira. Ego nukuri murakoze cyane muganga. Merci. Ego ni ibintu bikomeye cyane. Ego tubandanya rero tugira tuhazunguruka hanyuma mugira akazi keza. Ego murakoze cyane muganga. Ego nuko rero tukaba tuvuye hariya hose na kabine nimero 1 tukaba tugiye rero mbo nkuko twabemereye ko tubatembereza iyo umugwayi avuye ku muganga amashaka kumwandikira ama examen akakwandikira umuti baba twagomba tubereke ahashobora gukorerwa ama examen ariho bita muri laboratoire mu majambo make. Turabandanye yego turabona ko mufise n'intebe nziza zo kwakira ko abantu abana ko bose barindiriye nibaza ko ari ikintu ciza cyane. Yego turashobora kubandanya rero. Ego murakoze. Ego aha rero ndabona ko niki kibanza cyo hagati ari kinini cyane. No kuvuga twatekanije parking abantu bashobora ku parking amwe imodoka zabo baba bagwaye cyangwa abantu baba bipfuza ibindi bintu bitandukanye bijanye n'ivy'ibitaro. Ego twashigaje ahantu hatandukanye nibaza yuko atangorane kuko kandi kwa muganga hashaka kuba ayere kugira ngo kumbura ibintu byose bihakorwa bari ibintu by'isuku. Ariko mbere ko dushika muri laboratoire mana ko ngaha hariho ahandi hantu hategekanijwe ngaha. Ahantu rero hategekanijwe ngaha n'ahantu bitwa muri hari ico bita biwanderi. Hakaba ahandi hantu hari incinerateur n'ahantu hatekanijwe gukorwa n'ibintu bikorwa n'abakozi bo ngaha gusa ata muntu w'inyuma ahaza. Naho bakorera mu guturira imicafu canke ibintu bitandukanye byo ngaha biba mu bitaro. Ngira ngo murabona anye mugerageje kuraba ikintu cyo bitwa incinerateur. Bayita gute? Bayita incinerateur. Iki rero nico gikora mu kugira ngo bakoreshe mu kugira mu guturira imicafu. Imicafu murabona nk'akarorero ibyagize kwa muganga ibi nivyo biheza bigaturirwa yo ngaho hantu. Kugira ngo bisigura ko umucafu uko bigenda kose ntuja mu bantu gwanduza izindi gwara ucuturirwa. Bacha babiturira ngaha nyene. Ego ndabona n'amazi mwaraciyumvire ko ikintu c'amazi. Bo ikibazo c'amazi nkuko mukibona ikibazo c'amazi ngaha muri Tenga cari ikintu kigoye cyane. Nako twagerageje gukoresha ubuhinga dufise mu buryo dushobora kuronka amazi dukoresheje systeme ya forage canke tugakoresha n'amazi y'imvura tukayegeranya akaba aradufasha mu bikorwa bitandukanye ngaha nyene. Systeme ya forage byari vyoroshe? Oya nikiba coroshe n'igikorwa kiba kidasanzwe ariko kubera ko aba ari intego canke ihangiro ry'umuntu aragerageza uburyo bwose bigakunda. Kuko kwa muganga ntiwashobora kugurura atamazi ahari kuko uwo buteye ingwara mu zindi kandi arizo wagombye kwirukana usanguzanye ingwara. Tuvuye aha tusha tubandaniriza muri laboratoire turabe koko ibikoresho bihari ukungene vyifashe. Aha rero naho bimeze gute? Aha anye nkuko muhabona naho hakorerwa ibipimo byose kandi twarageregeje uburyo bwose kugira ngo ibikoresho byose bikenerwa bibe bihari. Nkuko mugomba muvyibonere kuko kenshi na kenshi umuntu ariko arakubwira hagiye akubwira n'akarimi gasosa mugabo ivyo biboneye n'amaso ya nawe ushobibona. Ndetse twizera ko n'abahinga bakorerayo ariyo bari bazogira ico babivuze ko kuko ni nabo babizi kudusumvya. Aha rero twaba dushitse muri laboratoire. Mutashitse muri laboratoire ariko aha ni aho bakirira abantu bashobora kugira ama prélèvement hama bagafatira amaraso ibintu bitandukanye ngabo bashobora kudodora ngahe ndani. Twumvize ko bashobora kubakira. Aha rero twaba twinjiye muri laboratoire. Ni muri laboratoire. Ibipimo bitandukanye. Murabona ko ndabona mumaze kubibona ahantu kanaka. Mashobora kuraba uko bimeze ariko nyezina uko bikora kimwe kimwe. Ndizera ntakekeranya ibi vyuma byavuye kure. Bimwe muri byo nta nubwo byaguriwe ngaha kuri ubutaka bwacu. Byavuye hanze y'igihugu. Yamabona nk'akaroro nk'ico bariko barakoresha ngaho. Ico barakora rezilita ntiwirigura uvuga ngo nza kuyisoma uko nza kugira uko icisoro urupapuro yonyene. Yonyene irasohora urupapuro kerekana ati ivyo utoye ni iri zose urabona
ni imashini zo mu buryo bugezweho niyo uriko urayikoresha urakora hanyuma ikaguha resulta y'ivyo utoye ugasigara usoma gusa ku rupapuro iragwisohorera yonyene igaje kubwira ati bimeze ukuntu bimeze ukuntu sobanura ko ivyuma bihari ngaha ivyuma bigezweho kandi ivyuma biteye imbere ushobora kugira ngira ngo mashobora kumubaza nk'umuhinga wari karakora niwe ashobora kumutubwira ati iki cuma gikora uko iki gikora uko iki gikora uko yego ndakura musamuga amahoro nizera komeze neza yego tumeze neza yego tubasanze muri laboratoire yego iyi laboratoire tubwire mupimo ni bimeze gute abagwaye ingwara izahe iyi laboratoire turapima ingwara z'ubwoko butandukanye turapima za diabete yego ama infection yego yaba yo mu maraso canke ama infection urinaire turapima n'inzoka zo mu nda za malaria turapima za gute turapima za syphilis na za sida n'ibindi nyene izindi ngwara zose zitandukanye twama tubona ama laboratoire n'ivyo hose arahari ariko akabijya nakahe mbega iyo umuntu aje kwipimisha bitwara umwanya ungana gute ko kenshi na kenshi iyo umuntu aremvye aba akeneye kumenya ingwara agwaye karugira yivuze yego iyo umuntu akeneye kumenya nk'ingwara agwaye canke aremvye aje kwivuza ngaha anye muri labo turamurabira ikintu cose twiketse nk'ubu aragenda akabona na muganga hama ingwara yose biketse ko yoba agwaye twe turashaka kuba kuraba ati iyi ngwara yavuye kuri iki tukabiraba dukoresheje aya mamashine mubona ngaha yego bigace bitwara umwanya ungana gute iminota mike cane ibiteba ni nk'isaha biranyaruka cane aha mwitenga mubona bimeze neza yego bimeze neza cane tubashimire cyane ikindi naco twashaka kuvuga gato ivyuma murabona bariko barapima ashoboye kwaduka ikibazo c'umuyaga nkuba bazobona umutara ya regidezo aragiye mwo twarategekanije muri kiya cuma kiri inyuma kiriya kijyanye ni cuma kibika umuriro ondirere ondirere yo mu kubwo bwo hejuru ku buryo amatara acitse abasha gukora amasaha 6 amatara yacitse atakibazo na kimwe kihari ivyuma bigezweho ibi vyuma mbona umenga ni ivyuma vyo mu laboratoire akomeye cyane vyari vyoroshe oya koroha ntibishobora koroha ntitwohera kuri ico gusa duhera ku nyubakwa duhera kuki kuko ni ibintu bitwa bidasanzwe ariko birategurwa umugambi je natangwe kubimbira kuva mu 2021 urumva watangwe wumvira kuva mu 2021 ugatanga gushira mu ngiro mu 2023 biriko biratanda tuja mu mpera bisigura ko uwo mugambi warawitondeye ariko amaherezo buke niko rugendo aha rero twari turi muri laboratoire aho mubona ko ibintu bimeze neza ivyuma biri ku mwanya vyiza kandi bigezweho turacari muri Faneva nta utokira ngaha nyene muri centre médical kwa kundi ahandi aha rero tuvuye muri laboratoire ubu rero naho ikintu tugomba dukore turabe ahantu abantu baryama urabona kwa muganga hari abo bavura bagataha abandi nabo bikanka cyangwa usanga amagara yabo ntameze neza bigasaba ko baryama kwa muganga kugeza aho bazotaha ari uko bakize ubutumwa tubereke aho twatekanije abantu bashobora kuryama bakahagwarira aha hose muri aka karere naho batekanirije ahagwarira abagwayi ngira ngo murabibona twinjire murabe aha rero naho bagwarira aha naho abagwayi bashobora kugwarira nkuko mubibona ngira ngo mashobora gutembera mu karaba ubona yuko ari bitanda bigezweho ibyuma byo gushira kwa masero mu buryo bugezweho nyene ibintu bitunganije ku buryo abagwayi ahari bakora ahantu hari isuku kandi hameze neza aha rero hari umubwira ati wewe ugwarira muhira gumanye bivanye n'ingene umugeni umuganga aba abonye amagara y'umuntu yifashe neza akamenya uburyo buryamisha n'uburyo butaha neza cyane nuko rero tukaba tuvuye ngaha tukaba tugiye rero ubu naho aho twashaka tubereke ahantu muri yo batima mubona ngaho iri imbere yacu iyo batima ntitunaca turayivuga ko iyo batima irimwo urgence ikongera ikabamwo n'ivyumba bimwe by'abantu usanga ari abantu babubahwa
bavuga bati twe turakeneye ahantu twiryamira agwaye nja kuryama mu gwishi bimwe bitwa VIP. Yego. Hanyuma ikindi kiriyo muri iyo batima iri ngaho hariyo na batima ya akushima ahategekanijwe ko abavyeyi bibarukiye. Kandi muri iyo batima nyene hariyo ikindi gipande kijanye n'ibyo byo kwibaruka bloc operatoire ku buryo umuvyeyi bizankira ngaha nyene uko yibaruka mu buryo bworoshe baca bashiraho nyene muri bloc bagaca bamugira operation ngaho nyene. Nico tugomba turabe muri kano kanya. Yego. Nkuko nabibabwiye iyi batima mubona ngaha irimo ibisata bitandukanye kuma dutangura mu gisata bitwa urgence kimwe kivura indembe canke abantu bagwaye mu buryo babasaba gutabarwa vyihuse. Yego. Karibu. Murakoze cyane. Iyo niyo urgence. Murabona ko hariyo ibitanda vyatekanijwe kandi byo mu bwoko bugezweho kandi mu bwoko bwiza. Ivyuma byo gushirako amaserumu bimeze neza. Yego. Ubutebe ngira ngo murabona ubwo bukinga bwo gushirako abagore baceze volante badashobora kwicara bashobora kugira ante ubona ko ari ibintu biba bimeze neza cyane. Yego. Aha hose tubandanije niki gice mubona ngaha iki gice mubona ngaha naco nyene ni urgence. Yego. Ni urgence bandanya bakorerwa ibijanye no kuvura indembe. Ndakura busa muganga. Urabona yuko ngira ngo ubu buntu murabubona. Yego. Ubunye n'ubuntu ni nk'ubuzu bwo kubaka ikibiriraho kugira ngo bashobore gukingira nk'iyo bakoravura nk'umurwayi ngaho. Yego. Ubundi bakora muvura ngaho ntibashobore kumenya ibiri ko birahabera bimenywa n'umuganga gusa arabikora. Ngira ngo murakibona yuko murabona ko ari ahantu h'ubwiza vraiment kandi haba hameze neza cyane. Yego. Ariko ntabaciriyemwo tugeze guca ahantu hari farumasi hariya aha ngaha hari handi hantu hariho intuzenye farumasi stock ariho hasanzwe habikwa imiti dufise yose iri ngaha mu bitaro. Yego. Kugira ngo kumbure hariya baheje babuze umuti kanaka bace bayiduhereza. Ni ikicumba mubona kiri ngaha nahamubona muri ikicumba cyo ngaha. Iyo ni stock rero. Aha rero twaba tugeze muri stock nk'uko mbona ewana amasupana nyene kwa muganga ivyo navyo ni ibikiga mweshimiwe. Nk'uko twaba tubibabwira umugambi twarawiyumviriye kandi si umugambi muto. Yego. Mubona ngaha anye ubona ko ari ivyuma bidasanzwe. Yego. Kandi biri uruhande rumwe sigura ko bikora n'igikorwa kimwe. Ibikorwa ibi ni ivyuma bikora igikorwa cyo gukura amenyo. Aha rero ufise ikibazo c'amenyo aka kantu kaba kakurindiriye. Yego ibinye no kuvuga icuma iginyo ryose ribaho icuma cyaho ngaha kihari. Ibi vyuma twabikomanze ahantu hatari hafi cyane inyuma y'igihugu. Bicatanye mu gihugu c'Ubuhindi ngira ngo urabona yuko ari ivyuma bimeze neza. Yego. Rero twizera neza yuko abene gihugu barasanzwe bafise ivyo bibazo by'amenyo uzoza bakatwitura kandi tuzobatunganiriza neza cyane. Aha rero aha ni stock y'imiti gusa ibi vyose mu mwana bibise kugira ngo umuntu afise ikibazo c'amenyo gikemuke cyane. No kuvuga nkuko mubibona. Yego. Twabibabwiye kare twababwiye neza yuko ikijanye n'intuzenye ikijanye n'imiti babiteguye mu buryo hagize umuti ubura. Yego. Umwanya n'umwanya bawuronkera ku mwanya wo. Rero no kuvuga iyi ni stock hari mwabonye pharmacie de detail. Yego. Ikigorana haba mbagize umuti wera hariya tuza tukawutora aho buri hafi ngahanye. Neza cyane turi muri Faneva ntaho tokira nuko. Hanyuma kandi ikindi naco muri inyuma ko twababwiye ko harimwo igisata cyaho bavyarira n'ibindi bisata mbame naho ibyumba bya VIP. Nk'akarorero aha anye aha mubona hariyo icumba cya VIP hamwe umuntu avuga ati je ngomba kuryamira ahantu atamuntu ankoroga. N'umugwayi wiwe n'umugwaza wiwe gusa abari bo baje yo bonyene gusa. Neza cyane. Iki gice mubona twinjiye ngaha mu muryango tuba twinjiye ahantu hakorerwa ibintu bikomakomeye gusa ariko bijanye n'ivyo byo kubaruka kw'abakenyezi. Yego. Hariyo salle d'accouchement hakabayo na bloke. Yego. Hakabayo na bloke. Yego. Rero twizera neza yuko mugomba muvyirabire namwe nyine uko ngene bitunganije. Yego. Aha rero tukaba twinjiye
aha twinjiye ni muri ni salle d'accouchement. Ego. Nkuko mubibona ibi byose ubona ko biteguye neza n'ubu nyene isatu ko turavugana haje umugwayi aje kwibaruka ahaca tumwakira kuri kwami. Yego. Ibi ni ivyuma byabitegekanirijwe Jesse ndumugahinga muganga mugabo babaganga nibo bashobora gusigura akakubwira ukinye iki niki ngiramugerageje kubira nko nimba mwamaze kubibona handi ubona ko tufise ivyuma byo mu buryo bwa kijambere. Ego. Aho umuvyeyi yibarukira ni ngaha. Ego. Ngira ngo murabona ukungene biba bimeze na bwa buzu nababwira bw'ikibirira aho bashobora kugira ngo ibiriko birakorerwa ngaha ntibize gusa n'ibiriko birakorerwa ngaha ubuzu bw'ikibirira aho baca bubaka mu mwanya mutoyi. Ego. Hama ukadusanga ibintu byose bimeze neza. Hama iyo rero umuvyeyi yibarukiye ngaha anye bikaza kumera nk'ibiza kugorana umuntu araheza akagira ntuzeye baca bafata aha twarabirabije tuvuga tuti papa ko umuvyeyi ashobora gushika muri ruwaka cyangwa ashika muri prince yamaze kumera nabi. Ego. Dutegekanya ko reka dukoresha ingufu zose kugira ngo dushire bloke ngaha nyene. Ego. Uburyo vyanse murabona yuko namugerageje kubiraba mugerageje kubiraba murabona ngaha anye ko atari kure cyane. Ego. Baca baterura umuvyeyi bakamukura ngaho. Ego. Bagaheza bakamuzana bakaca bashira muri iki cyumba cyo ngaha. Iki cyumba mubona kiri ngaha ni bloke operatoire. Aha niho hakorerwa hazokorerwa ibijanye n'ivyo ama operation. Ego. Bijanye n'ivyo kwibaruka. Iki cyumba mubona ngaha bayita appareil d'anesthesie. Iki nico gifasha umugwayi kugira ngo bare kuba iki nico gifasha umugwayi kugira ngo kumbure bariko baramukora bambe baze kumukora yamaze gusinzira canke ameze neza atakibazo na kimwe aza guhura naco. N'ibitanda byateganijwe ibyo itara ryafise ibyo byateganijwe amahona amabombone imana ko biba bimeze neza cyane. Muriko muratwereka twabonye ko mufise ivyuma biteye imbere bega abaganga bavyigiye bafitiye ubwo bumenyi muamo afise kuri bino bitaro. Murakoze cyane. Nkuko muriko murabitubaza mu bisanzwe ibintu byose ntiwashobora kugura ivyuma ngo bibagwe no kurondera abaganga babishoboye bari. Abaganga dufise ngaha n'abaganga twizigiye kandi twizeye kandi bafise n'ubumenyi banaciye no mu bindi bitaro bitandukanye ku buryo atankeka nimwe ibi byuma bizokora kandi bikora neza cyane. Kuri ico cerekeranye no kuba dufise abashoboye kubikoresha barahari kandi vraiment mukinira cyo kwa muganga. Noneho ibintu byose by'ubushakashatsi cyangwa ibintu d'ordre scientifique hama habaho gufashanya abana bariya. Hajya muri wakarede barashobora gusaba hari igihe usanga usaba ubufasha muri kira cyangwa ukabusaba muri prince reja. Ibintu byose bisaba ko ari gukorana. No kuvuga akababakiye bashobora kuvugana n'abandi baganga bagenzi babo bakamenya ngene bagatorera umuti. Bakamenya ngene bagatorera umuti. Nuko rero ko duhejeje gutembera ukatwereka nibaza ko umwanya mwiza kugira ngo twicare tuyagire parcours urugendo kugira ngo centre médical Faneva nta utokira ishobore kubaho. Ndakuramusa Evariste Bizimana nyene iciyumviro nyene uburyo nyene kino kibanza cha centre médical nta utokira Faneva nta utokira nyene imbono. Ndakuramusa cyane. Ndabaramukije nanje nyakubahwa mumesha makuru Juste Gael. Yego. N'umuntu akiri muto nkatwe kwini poem bidasanzwe umurimyi adandaza ivyo akora. Ndabaramutse kandi nyakubahwa Evariste Bizimana. Rero je ku mazina yanjye nitwa Bizimana Evariste. Yego. Nkaba nsanzwe narize amashuri nkuko namwe mwayize. Ariko mu buzima bwa minsi yose hari igihe Imana ishobora kuguhindurira mu mutwe ugasanga mu buzima ubayemwo urashoboye kwiga ibindi. Je mu buzima bwanje nabayemwo kuva mu bwana. Yego. Nari umuntu akunda utuntu twa business. Yego. Narize ishuri niga ibijanye n'amategeko. Ariko mu mutwe haguma haza ibijanye na business. Yego. Uburyo nkiri mu mwaka w'8
nama iminsi yose inkirigara ryanje canke harya umuntu avuga ati ndateranye wasanga nteramanye n'abakomersa n'abadandaza gutyo ca ndaduga gutyo ca nama ndimwe nuko ndi muri mwe n'ivyo bihe nyene bisobanura yuko kuva mejeje ishuri noba naradepoje nka dossier ahantu hamwe mugabo ibindi naciye mbona naho nyene naragiye ndakora ngo nakoze iki umwanya mutoyi hanyuma nca ndavayo nshima ko nca tembeze cyumva mbona ko ijya mpano nari mfise nkiri umwana yuko nzoba umuntu yikorera utwiwe canke nzoba umudandaza je ne sais pas ndayimenya ko ndayifise mbandanya muri iyo nyene uriza amategeko wamaze kutwibwira uriza amategeko bica bigenda gute ngo uje kurima abantu bize kenshi bavuga ati je sindimo mbo nikimana ko ndakubwira ati uzorabe ngira ngo kwisi nzima worondera umuntu wa mbere atunze cyane ntiyo sanga ari umuntu yiza afise amadiplome menshi iruhande yo kwiga mu ishure kandi no mu gihugu cacu worondera umugwiza atunga wa mbere ntiyo sanga umuntu afise diplome nyinshi ari watunze gusumbya uwundi agusumbya ahubwo wosanga ujya umuntu yiza amashuri make ariwe akoresha barya bafise amadiplome menshi ugasanga niwe bakoresha rero ivyo hariho ubwenge Imana ishobora kuguha abandi badafise kandi badashobora gutabara atanaho uza kubwiga yo nyene ari yibuguha ukabitondekanya uko nyene kuko muri business hari nk'akarorero urashobora kugenda nka wewe ugahura n'umuntu akomeye ukazusanga nka wewe womusaba ati mweshimi wanda gusavye umpa amafaranga ariko nkaje nk'umpuza nka Bill Gates par exemple n'umusuje ntamahera no musaba no mubaza kugira ngo agere hajya ageze yoba byagenze gute yoba yaciye mu nzira yihe hanyuma kugira ngo nshobore kugira ico ndamukuye ko kizongira ico kimwe muga mahera yoshobora kuyampa cyanda yatwara muri boîte par exemple ubonyene haranda yari yagahera canke nkayagura imodoka ari nziza iyo modoka ikacitembagara ariko yo yampaye ubwenge ndaheza nkamenya ubwo bwenge yampaye buzokwama bunkorera igihe cyose nzomara kuri iyi si rero mu majambo make kuba naragiye mu ishuri nkiga amategeko ariko no musi nkaniko ndakora ibintu bitandukanye n'ivyo bisobanura yuko imvo n'imbano yavyo nuko Imana yashobora kuguha iyindi mpano itandukanye n'ivyo woja kwiga mu ishuri yego nuko iyo mpano urayibonye wakuze ubibona uragiye kurima mbega ko tuzi umuntu abagira abagenzi baragutahura babonye umuntu yize amategeko agiye kurima mbo mu bisanzwe nico cisha agwaruka go Burundi canke abantu b'i Burundi hariho ubuzi buto canke ibikorwa bito biri ngaha ari byo bishobora kuvamo ikintu kizima ndagwe nk'akarorero urabona iki gihugu tubayemo je ndamaze ndatangwe kuza ndatembera mu bihugu bitandukanye nk'ibihugu by'ubugaragwa nk'akarorero i Dubai ni igihugu cy'ubugaragwa ku buryo nta kintu ushobora kurima aho hantu ngo cere ariko ngaho iwacu mu Burundi uraharura ukabuza ukwezi imvura izogwiramwo n'igihe izocikira kandi ukaca ugenda ukimbagura ivu hajya ugashiramwe urutete cyangwa ugashiramwe ikindi kintu hanyuma ukazoza kurondera yo mwimbo kandi ata wowe wagize ico no kwita nka entretien gushasha gushira y'imbuto gusa muga mu bindi bigo usanga nivu woja kurimamo kugira ngo ushobore gukoresha uvome ivyo vujyo nka nta kintu kirimeramwo ubanza kuza kugikorera n'indege uri kwe mu kindi gihugu karizana ngaho nyene bisobanura rero yuko mwico gihe hariho nkuko son excellence le président de la république akunda kubivuga turafise ubutunzi par rapport y'ibindi bihugu kubera ko dushobora kuronka harimo ibintu vya gusa Imana yaduhaye uko nyene twashaka kubivunjishamwo ubwenge kugira ngo biheze biduteza imbere rero jewe kuba narakoze ivyo canke nkakora utundi tuntu duto no musi bikaba bigeze aho nanje nshobora gukoresha abandi kandi ubuzi bumeze neza urabona harimo aba docteur bafise ama diplome y'amadoktora harimo abafise ama diplome de licence kwa kandi byose byavuye muri bya bikorwa bito urumva yuko hariho nico numva umengo twokwigisha abandi mu buryo bwo gutera imbere mu buryo bwo gutera imbere nuko biri kubiza ku yindi point bidasanzwe uburimyi burimo amafaranga uburimyi burimo amafaranga kuko je nasha ahanini ndima igitegwa c'ibiraya nico ndima jewe ntakubeshe ikiraya kimwe bashobora kugitera ukagishira mu kuzimu kimwe conyene kikarenza ibiraya 10 ari kimwe iyo cyamerewe neza ugasanga kirarenza ibiraya 10 ari kiraya kimwe urumva ko uteye urutete rumwe rw'igiharage
bashobora gutera urutetero rumwe rw'ibiharage bazuva ko intete zirenga 50 z'ibiharage. Urumva yuko ugerageje kubishira mu mutwe, urumva yuko ivyo wiyumvira bishoboka. Bisobanuye yuko nk'ahantu uteye nk'itoni rimwe nta kibuza ko udashobora gukuramo itoni 10 canke 12 itoni rimwe ry'ibiraya wariteye ahantu. Yego. Rero ico rero no nashaka kuvuga kuri ico, ibi bintu dusuzugura buke buke ugasanga bamwe twikundira ngo twibereye mu bisagaje nk'akarorero mba mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo ndashobora gufata nk'indu nkagenda nkambara ibotine, nkagenda hariya muri interiere nkirigwana n'abakozi tukiba turakora mu mirima byose bikagenda neza. Nuko centre medical Faneva nta utokira kubera iki kwiyumvira centre medical ivuriro byakujemo gute? Okay, murakoze cyane. Centre medical Faneva mu kuyumvira ntibyakorotse bivuye mu ijuru, ikintu cyose kigira aho kivuye kandi kagira imbona imvano yacu. Imbere duhera imbere gato, natanguye muri bya entrepreneuria, nabitanguye kuvyo kwikorera byanje, nabitanguye 2014 2015 kuduga. Nkoro two dukorwa nyine duto mu ntara za Karusi, mu ntara za Bururi, mu ntara za Mwaro. Nakora dukorwa duto tujanye no byo kurima. N'ibijanye n'ibyo kudandaza. No kuvuga ivyo maze kubibona, hari intambamyi nagenda mpura nazo. Izo ntambamyi zari intambamyi zijanye nuko umuntu avuga ati none umutahe kugira ngo duge cyangwa kugira ngo nk'umutahe harajamwo nico kugurana. Yego. Ugasanga biraba oblige yo kuvuga ati reka ngurane ahantu kanaka cyangwa umuntu cyangwa ibanki cyangwa ejo no sepa. Yego. Mwico gihe je nageze kugurana amafaranga umuntu igihe kimwe. Nagomba 200,000 ndayabura. Umuntu arayanyima kandi abona ko yafise. Ndamuguranye amafaranga ntayafise, nca ndavuga ati no, kubera unumva n'umuntu nsanzwe nihagarara ko n'umuntu nsanzwe niyumva, mvuga ati ikintu cyose kirashoboka. Wanka gasuzuguro. Mvuga ati ikintu cyose kirashoboka. Umunsi umwe nca ndaja ndavuga ati nubwo mbuza ibihumbi 200 nta kibuza yuko umunsi umwe nanjye je nzogurana abandi canke no kwiga ubuhinga bwo kushobora kugurana abandi. Urabona muri banki ugasanga ugiye bagusaba titre, iyo titre uzoyikura he? Wowe daboro kurondera 200,000 titre nawe kugira ngo uyironke n'ibihumbi byinshi cyane gose. Parcelle wayiguze miliyoni menshi, ahubwo waguze iyo mintu uzanye akabari bafise bafumuja kubura dandaza kunguka mu kazogura parcelle mu nyuma, mugabo bakwa gusaba titre nta namuyironka. Ico gihe nca ntangura kuyumvira ibijanye no gukorera mu makoperative. Yego. Nca mfata ndarogrupa abandi urundi gwaruka nkanje mu ntuzanye mu Kamenge. Tuja twegeranya n'urundi gwaruka turashinga nca mu visionnaire wa coopérative, société coopérative yitwa coopérative pour le changement de mentalité na utotera imbere. Yego. Umva niyumve muri urumva ko ico cyumviro kungene kivuga. Sinzi ko wabonye kuri ibi bitaro ugiye kuraba usanga hacafye ko Afrika. Yego. Ariko rogo ya Afrika. Ugiye kuraba iyo ntuzanye koperative ya mbere hariko Afrika. Ni kuvuga niyumviye ko uburyo abanyafrika twiyumviye. Yego. Dukwiye kubuhindura, tukabuhindura kuko uzorabe sinzi ko mu matembera mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Burya Afrika ni imwe kandi Europe nayo ni imwe ukwayo, kumwe na Amerika ukwayo. Umuntu wo muri Amerika usanga ameze kimwe n'umunyafrika. Muri Afrika uvuye ngaho ko uzosanga ibintu bimwe bimeze ngaha, uzosanga n'ahandi ariko bimeze. Bisobanura yuko rero muri Afrika hari ibintu dushaka guhindura. Mugabo ibyo byose ndabikesha akamo k'intwaro zagiye zidutwara. Guhera ku muhisi Pierre Nkurunziza, umuperezida wacu yari umuperezida wacu mwiza, kuduga kuri son excellence le président de la République General Major Evariste Ndayishimiye. Akamo bagenda badutera kwa gukora. Okay, burya rero yo ntuzenye intwaro ziko ziraguhimiriza gukora, nawe urahaze ukumva inguvu. Bishoboka c'intwaro natwe tuyisaba tuti duhe ambo climat d'affaires favorable ku mudandaza kugira ngo ariko akora utuntu twiwe ntagi munaza kumunyanyasa caza kumugirira nabi. Yorohego. Tuca bica bigenda uko. Rero ndiko ndaza nshaka kukwereka icyumviro ca Fanevio cyavu.
urumva icyumviro ca mbere nca ntangwa icyumviro yuko numva nokura abantu bose barushe biyumvira ukungene baronka utwo bakora nanye niyumvira ko no bakora kandi bose bashobore koga kuri jewe naho one day nigeze kubura uko ico nanje ndi bukoreshe niyumvira ko nanje ico kibazo je nagize foko niga nanje umunsi kwene nzogikura mu bandi ca niga ukungene no kwegeranya n'abandi cadushinga iyo societe cooperative yari mu ntego yayo yari ifise ibikorwa bitatu. Intego ya mbere yari iyo kurima nuko arico kumva nivyo ntansanzwe mfisemwo ubuhinga canke ukuyumvira cyane bijanye no kurima. Wakabenja mvuga ati ifoko dushiramwo igisata cyo kuziganya no kugurana mu buryo bwo hasi kugira ngo wa munyagihugu ashobora gukenera ibiva amajana 2 nkemwe nigera kubura ashobore kubironka mu buryo butamugoye. Tuza muri izi ntwaro ziko zishiraho ibintu by'amakoperative. Amakoperative tumaze kuyigira nitwagarukiye ngaho gose tuvuga ati no turashinze ntuzenye ishirahamwe ryo ririmo kuzigananya no kuguranana foko tujyagura kandi tugirironderere n'amategeko arigenga nkuko ayandi mashirahamwe yose yo kuziganya no kuguranana yari mu gihugu yegukira banki nkuru y'igihugu. Turakora ibisabwa byose n'amategeko cyo twegera banki nkuru y'igihugu ica duha uburenganzira bwo gukora kugira ngo dushobore gukora uburyo bwo kuziganya no kuguranana bwo guhanahana ingurane mu micungararo yego natwe dufise ntuzenye dufise utwemewe n'amategeko. Akarorero nashaka kuguha tuca dutangurira mu Kamenge mugabo ubu presque igihugu cyose guhera mu ntara za Cibitoke guhera hehe hose abanyagihugu bato turaziganya duciye muri itwa iyo ntuzenye ico gisata cyo kuziganya no kugurana twace tushita compensation nta utotera imbere ukuvuga ni coopérative pour le changement de mentalité nta utotera imbere nukuvuga twararabe dusanga nta muntu numwe Imana yaremeye kuzoguma ataca azovamwo umuntu wese ashigeza kugira havuye akagira hashitse duca tugira uko rero tumaze gukora ivyo turabona yuko umugambi wa mbere nabonye kwihangiro rya mbere narishitse kuko iryo hangiro ryijanye n'ivyo byo kuziganya no kugurana na cyane n'ivyo kurima urumva imyaka nabitangwe ndagenda kubishira mu 2017 2018 2019 bimaze gufata intumbero niho twaciye twiyumvira ati mbo umunsi umwe negeze kugwara kuko ibintu bitakubaye ko biragoye kubikoreramo nico kimana kubwiye ati uwoza akaguhama yategenda ukora umugambi ikintu ca mbere wocubanza kurondera marix kavuga ati jega yere nk'akarorero nkeneye kugenda n'imodoka ari nziza kubera ya noti nayibonye kubera ntiyakuruhishije canke nta munsi wigeze kuruha kubera ico kibazo nkeneye kugura ishato nziza yo kubamwo nk'akarorero urabona nk'ibi bitaro nk'amahera yubatse bino bitaro harimo nako tuvuga ateka ndashemo iki boro ciza nyene building cyo kuyiryamya hamwe nyene imeze neza mugabo ugasanga umunyagihugu nta kintu nakimuri kura mu marira mwico gihe rero maze kubona ko uwo mugambi nawushitse ko ngaho none aca mvuga ati no foko niyumvira ikindi kintu kiriko kiranyisupira gukora icanyingiye kinyisupira gukora umunsi nagiye kudepoza akazi ahantu ndakabura vuga ati naho ndakabuze iki ntikibuza yuko umunsi umwe nzoheza ngo mpakazi abandi ntikibuza yuko nzoheza umunsi umwe ngo mpe akazi abandi nca ndajaho ndiyumvira niko kuza niyumvira ati umunsi yose nzoba ndiko ndakora sinzigera nkora kugira ngo ndondere inyungu y'uwanje jenyene nzokora kugira ngo ndondere inyungu ya benshi hamiyo inyungu ya benshi nanje ngaruka kumpindukirira ingirira ikimaze rero ngirageje kusa n'uduga kwijambo mu nyuma maze kubona ko ivyo byo kushobora guha adabora kanota umuntu kugira ngo ashobore gukora canke dushobora guhanahana ushobora gutora uburyo bwo kungena umuntu ashobora kuronka kanoti naciye niga uburyo ndavuga ati umunsi umwe nimba nageze kuja kubura amahera kuja kwa muganga iki ntikibuza yuko umunsi umwe nanye nzovura abandi bari abantu bamerewe nabi vyarigeze gushikura bura amahera kuja kwa muganga yego ico nta muntu numwe bitashikira hari igihe byanka vrema bivanye kuko sinavutse mu miryango imwe y'aba VIP vuga ati ibintu bimeze ukuntu navutse ahantu vrema nk'abandi bose bavuga nkoho mwego mushobora kuba mwavutse ngira ngo mu bintu bikaze gose bikomakomeye bifite impuhemu nkuko ukunda kubivuga ariko twebwe je navutse ahantu mu muryango nyene ushobora kunshira mu ishuri nkagenda nkiga kandi ndabashimira abavyeyi banje ubwa mbere na mbere bwobwo ariko suba abandi bavuga ngo baragosohora ngo baraguhaye ikije papa wanje nta kintu kimwe yampaye kiretse ko yanjanye mu ishuri ngo genda utangure ukora ugirane ariko ivyiyumviro nivyo vyiko biratuma ibi bintu byose tubigerako rero maze kwimvira ko nogira ibitaro naciye niyumvira ko
noshinga intuzanyo noshinga ivuriro ishobora gufasha abandi kuko ivuriro nturishinga kugira ngo urondere amahera ivuriro urishinga kugira ngo ushobore gufasha no gushigikira igihugu kubera n'ikindi naco novuga ati ni nk'agashimwe ngomba kuzana kugira ngo shimisha igihugu canyibarutse kubera yuko naco ubu kiko kiraducira inzira akarorero mu bisanzwe tugerageje ndabakubwire ikintu cantumye niyumvira kugira iki kintu son excellence le président de la république hari inzira nziza yaduciriye ariko aducira nk'ugwaruka maze aheruka no gutorwa mu biti bikomakomeye byo kurongora ugwaruka muri Afrika rero dushaka gukamisha uwo mwanya dufise canke ayo mahirwe dufise nk'ugwaruka tugaprofita gukora muri iyi myanya muri umwanya nyene rero mu bisanzwe uravye ukungene ariko aratwitangira dushaka ijya true ariko araducira turiko turagerageza kuyiprofita kugira ngo bigende neza uti nk'aka kintu kiboneka wovuga ati murashobora kumbaza ati ikintu kiboneka son excellence yoba ari karaca gituma umujene yo kuyumvira umugamba akawushika ko niki icambere na mbere nibaza ko turi mu bihugu bike muri Afrika canke cyo bari conyene gusa igihugu c'u Burundi shobora kuba kimaze gushiraho ikintu citwa banki y'ugwaruka yitiriga ugwaruka gusa atakindi kintu umva ibanke yitiriga ugwaruka ifise ikintu ishobora gukora poro ugwaruka ni banke d'investissement pour les jeunes iyo banke kuri twe bw'ugwaruka ahantu ushobora kuza kugenda ati je ndi umujene ndafise ico mbaza d'abord bakakumviriza nk'umujene umva ko ari ikintu gikomeye cyane rero tuje ndi mu bantu bashobora bariko turaprofita cyane turihutira cyane gukora kugira ngo aya mahirwe dufise ntaducike naco gituma mvuga ati nubwo ngo dushobora gukora ibi bikorwa hariho ibisata bimwe byashizweho na leta canke umukuru w'igihugu ashigikira cyane yashizeho natwe bidushigikira nk'akarorero tubuze nk'ivyuma nk'icuma twarabuze ngaha ushobora gusanga twaragiye nk'ahantu muri ivyo bisatanya tugasaba dufashe dushikire mu tugura ibi vyuma hamazuze turariha buke mugabo ibi vyuma mwadufashije kubigura muri bya bisata nyine turiko turavuga nk'akarorero nkatwebwe nk'iyi faneva yacu irafashwa mu mugongo ni banki y'ugwaruka bije bisobanura rero yuko hariho ibintu bimwe umuntu atakwishikana ko wenyene muga prise tiadora confiance amuka cugira ivyiyumviro ahava uburyo n'Imana nayiciheza gihe nuko faneva uriyumvira ibitaro bivanye n'ingene wigeze kugwara urabura ingene wivuza mu Burundi hari uburere bwinshi bukeneye ubuvuzi kweri kigushima kuzana rino vuriro mwitenga urabona nk'akarorero tujeba mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntangwa mbere niho hari siege y'ibintu dukora hanini ariko ukuyumvira ngaha anye ntibyabaye igihamana urabona ahantu ni hashasha ni quartier nuvuga ko ari nkashasha ari quartier nshasha usanga Bujumbura urabona twigiye ngaha muri meri usanga dufise ibitaro bigerekeranye ahantu hatandukanye hesha ugasanga babene gihugu bino canke handi hantu hatandukanye gushika hariya aza gushika yamaze gusinzika canke yamaze kumererwa nabi niho kwa twaciye twiyumvira ico cyumvira tuti reka tugishire ngaha muri iyi tenga nukuvuga twavyumviriye tubanje kuraba koko aha hantu amagara y'abantu ivyaho bitaramara gusa n'ivyisununura canke ngo bitera imbere cyane yego nuko muriko murabitubwira hari amazina menshi mwari kwita ivuriro kweri kifaneva ikintu cyose kigirayo kivuye canke akantu kose izina umuntu ararirondera iryo zina rya faneva ntiryaje uko nyene faneva tugerageje kuyasambura mu mazina yose uteranya izina Faniwela ugateranya n'izina Evariste ugacukuramwo udupande dukeyi hama ukacaboneka iryo zina Faniwela n'umudamu we wanje Evariste n'izina rye wanje yego nuko ubuvuzi urabwinjiyemo ntabwo wahereye kurimo eske turabizi watubwiye ko bitinji visa cyane amahera ku muviza iterambere ry'abene gihugu na cyane baronka amagara meza ariko ibi vyuma tubona vyatwaye amahera menshi eske muravye ingene mwabiteguye murabona ko uburyo mwashizemo bizogaruka urakoze cyane naco gituma nakubwiye
mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima bwa misi yose ntidukora ibi nyene dubona ibi by'ibitaro. Icatumye nakubwiye umugambi w'ibitaro ntitwawushinze kugira turondere amafaranga. Umugambi w'ibitaro twawushinze kugira ngo dushobore kugira ico dutereye canke ico twerekanye mu iterambere ry'igihugu. Kubera ko ngira ngo iyo taba twarakoze iyindi migambi gakunda umugambi wari ugoye gushika ari wo mugambi uzanye ubwa mbere, umugambi uragoye gukora. Uragoye gukora kuko n'umugambi mu migambi nashizeho, umugambi sinawushinze kugira ngo nshobore kurondera amafaranga, nawushizeho kugira ngo mbone mu gihugu ko kubera ko igihugu natwe kidukunda kandi kitwiyumvira ko muri iki gihe turimwo ko nanje mfise ico nokora kugira ngo nezereze igihugu canyibarutse. Ubundi bwo umugambi ntiwo ushinga kugira ngo ugire binyangira ngo ndibaza igihe twarigeze gucana ahantu twaraciye mu bikorwa bitandukanye by'iwanje byinshi bitari bike, nuko navuze ivyo kurima sivyo nkikora gusa. Ubu ni byinshi. Mu buzima bwa misi yose ndumudandaza. Mu buzima bwa misi yose ndakora ibindi bikorwa, ndafise ibyo gukotesha imiduga, ndafise ibyo by'amasare de reception avenue de l'université numero 3. Bisobanura yuko ibi hashobora ibyavyaye kugira ngo bibeho. Urumva nibyo n'ubundi tusipekiramwe amafaranga, mugabo ibi by'ibitaro ni ikintu kiba kiraho kugira ngo gifashe d'abord, yashobora gushika naco nyene kagira ico kigufashije nawe nk'umuntu yagikoze, nk'umuntu yabaye mu visionnaire wacu. Ariko uruhande runini kwanza twagishinze kugira ngo dushobore kugira ico tumariye igihugu. Umuntu abumviriza mwatanguye 2014 niho mwagiye muri business, mu myaka ishika kuri 9 iterambere ryanyu riragaragara. Nirihe banga ry'ubutunzi bwanyu? Ibanga uvuze ibanga ry'ubutunzi sintahuye. Cyase kuvuga nike kintu mwaza ko mwakoresheje kugira ngo rino terambere yiwanyu rikunde, na cace ko dufise abagejene benshi ubu bari kumarigara, abandi bari kubavuga bati twevyanse twebwe tubona umenga ivyo bavuga ngo durashobora guhera ku busa, nubwo busa ntabwo dufise, ubusa n'igiharuro. Murakoze. Ivyo bintu ndashobora kubivuga mu nzira zibiri, ndabigenda bitumbereza mu nzira zibiri. Inzira ya mbere ihari, ndi umuntu wa mbere yemeza yuko kugira ngo umuntu atere imbere ni ugukora. Ica kabiri, umuntu kugira ngo atere imbere ashiramwo ukwizera, apana gusenga cyane. Kugira ngo umuntu atere imbere si ugusenga cyane. Umuntu kugira ngo atere imbere ni ukwizera, faith, ukwizera. Kubera yuko iyo uri kurakora ibintu utizera, ikindi cya kabiri, ikindi cya gatatu nogereka ko kugira ngo umuntu atere imbere ni ukugira iyuja vision, imbono voilà. Ni ibintu bitatu je nkorerako. Imbono ndabifunza bisubiremo ni ibintu bitatu. Ica mbere ni vision, gutangura ikintu ufise iyuja. Ndakwe nk'akarorero, kwiyumvira gutangura kubaka ati ndaguze ahantu ntihaguriwe rimwe. Oya uharonka gute iPad ingana gutyo wowe kucironka gute? Nivyari gukunda. Naratanguye ndagura are zibiri ngaha nyene. Ejo bukeye nkaca ngenda ndahenda ujya mu ntu ruhande ati mfasha ajya ntunimbira kuzohashira akantu uzo naraguhaye, ubundi ruhande uzo naraguhaye kandi bisobanura yuko nari mfise vision yo ndiko ndaje. Urumva rero ivision igufasha iki? Igufasha gutena mu gihe cy'ibibazo. Nukuvuga haje ikibazo ugumuhagaze kuri rya jambo gusa giye uri kuraja, ntuhagarara ku vyabaye no munsi. Urumva ko vision na faith birajana, urumva kwizera. Urumva iyo uri kuraja no kwizera bitegeza gufata. Sinzi ngira ngo urabibona. Uribuka bintuzanye Abisirayeli bariko barajabuka. Mu bisanzwe yataba bari bazi neza iyo bariko baraja, bacetse kuri rya nyanja itukura. Bakubwiye amasati Mose, wowe ibintu watugiriye mu bisanzwe waje kudusuka mu ngorane. Ariko kubera bari bazi ivyo barimwo, bategereza gutena bakavuga ati umugabo ko yatuzanye, umva njari nk'itegeko gibwirizwa bafise ko bategereza gutena bakamenya ko ujya mugabo ategereza kugira ikintu cyaco cyose. Kandi nero ndashaka kukubwira n'ikindi naco no gusenga. Umva gusenga kurajamwe, mugabo uzorabe abantu basenga cyane biri barara mu masengesho cyangwa mu masengero se batunze. Oya, ariko uzorabe abantu bakora
bakagira vision hanyuma bakizera rega ukwizera kuri mu badanaza burya kwasumba nuko abakozi b'Imana ego je ndabiko ndafise kundi ndabidemonda none ushobora kumbwira gute umudanaza agenda mu Dubai akazana ivyashara akaca genda akabikubita mu magaza akicariramwe akamera gutya akati ubuzoza kubigura zonsanga ngaha nyene uburyo umva umuntu atizera urumva ko umuntu yizera cyane je ndi mu bantu bemeza neza ko abadanaza bari mu bantu ba mbere bizera gusumbya nkaje nk'akarorero ndaje ntetse ibitaro mu Itenga ati abazoza kwivuza Imana nyene nizingene zobaza naje ndahejeje kubaka kaburungu yego ndashobora kugira publicity mugabo nubatse gusa abantu bazo numva ko uca wizera ati je ndahejeje gukora umurimo Imana yantumye ibisigaye Imana izomenya ibikwika ingene bizogenda urumva ko uhagaze kuri vision yawe uhagaze niki nuko kwizera uhagaze no gukora ni ibintu bitatu ivyo je nivyo mbona no conseiller urundi gwaruka bagenzanje bakamenya urumva ko no muri kaka navuga ngo pour le changement de mentalité nta utotera imbere tugahindura ivyiyumviro tukamenya ko ata muntu numwe yagenewe kuzoguma harya aho uno munsi uhava ukahimukira ku yindi revu nico kintu rero je nkunze kwigisha no sigura kandi niko kantu numva umengo notekerera urundi gwaruka bagenzi banje bikubiza ku yindi poem idasanzwe nuko birikubiza ku yindi poem idasanzwe uratubwiye ibintu bitatu vyo dufasha twebwe gwaruka kugira ngo dushobore gutera imbere umuntu aravye urugendo rwawe ukaraba aho waciye naho ugeze urafise ivyo washoboye n'ivyo utashoboye nizihe ntambamye muri runo rugendo w'iterambere ryawe n'igihugu ko ubu urazanye n'ibitaro bishobora gufasha umuntu nizihe ntambamye wahuye nazo kugira ngo n'ubu ariko arabicamwe afise imbono umuhe kurema abandanye kuraba yaje nkuko abitubwiye murakoze cyane mu bisanzwe je nofata ko hamwe umuntu avuze ngo nizihe ntambamye wagize iyo uvyutse mu gitondo cyumvira intambamye ubunaniwe je mu buzima bwanje naho hoze ubunyene akavuga ati hari inzu wawe kurubaka ahantu kanakira henutse ubwo nyene njagenda nkakora force zose kugira sinvuma niyumvira ko iyo nzu yahenutse njamfata yuko umva ncanyva kurondera gusa kugira tubandanye twendereye ya safari rero sinohagarara ku ntambamye ntashobora kuvamwo utuntu duto tugenda tubuku ugasanga wari wiyumviye nk'akarorero ati umugambi w'ibitaro je nzokweza 2022 sivyo 2022 waje usanga muri 2022 balance mugabo kubera ko ca kintu navuga ati uhagarara kuri vision gusa kuko ega musanzwe Imana irashigikira vision Imana nayo irashigikira vision sinzi ko ugerageje gusoma Bibiliya ego ukaraba guhera kuri ba Elisa guhera kuri ba Salomo guhera kuri bande yande umuntu wese yasaba nta numwegeza asaba amafaranga nta namwe vyerekana muri Bibiliya yuko hari umuntu yagiye imbere y'Imana umuntu wese yarose chance yo kuvugana n'Imana nta muntu numwe yagiye abwira Imana ngo Mana ndagusavye umpinoti akarorero ni Salomo yagiye imbere y'Imana Imana yamuha ati Salomo nsaba ikintu cyose ushaka Salomo cyagenda yarafashe umwanya wo kwiyumvira yabwiye Imana ati Imana mpinoti yabwiye Imana ati je ndagusavye ubwenge bwonyene gusa kuko yabazi ko arose ubwenge arose byose akarorero Imana ihaye Mose kurongora ubwoko bw'Abisirayeli ngo bajane mu gihugu c'isezerano Mose nigeze abwira ati mpinoti bije izokora muri aba bantu bangana uko Imana yumva Mose gusa yasavye Imana ivyo abona yumva ati mpagusa ubushobozi bwo gutwara aba bantu ku buryo ashitse mu bugaragwa yashatora ibuye rigaragara nk'ijya kari kubita kaca risesekamwe amazi abantu bagaca binywera amazi ngaho nyene nukuvuga rero natwe ibi bintu turimwo ibintu vy'iterambere ubigiyemo canke ivyo turimwo ni nko guserukira ubundi bwoko bwisha ndakwe nk'akarorero nk'ubu nka jewe uno musi abagwayi bafise ico ba beneficia kubera wajewe yega haje umuntu ntapfa ujya munsi tumujanya ajya ku mpanda umuntu apfa umunsi abaye hataca kimariye abandi ubaye hataka umuntu numwe ashima ku bwawe warapfuye mu bisanzwe ifo ko abantu baba ubaho abantu bashobora gushima ati je nibwo wobo ushomere utagira n'igihumbi kimwe uvuga ati ari umuntu nafumye n'oriyanta basi omwe aratora inzira nawe aragirisha ronse ku bwanje niho uco wumva kubayo nk'umuntu nyawe rero kuvyerekeranye n'intuzenye n'intambamye no vuga zishobora gushika je intambamye sindaziharurako intambamye zibaye utegeza guharura ikiri imbere gusa ikintu cisha abantu benshi
nk'akarorero ukazona nk'umuntu nk'akarorero nk'umujeneje waraje kundondera arabona neza yuko utwo nakoze tugenda neza yarigeze kumbona umunsi umwe one day nabuze amahera y'ibisi ndiko ndakubita ukuguru kose mvuye ubire ndiko nja Kamenge yarigeze kumbona one day wano munsi turahuye mfise imodoka rimeze neza akaca mbarira ngo ugenda gusabye ngo Samedi uzoze kungurira icupa yagiriwe amahirwe namwunguruje tuko turaganira cyambira ngo Samedi uzoze kungurira icupa we mbarira ati ambaza ati be kugira ngo bigende kujyanye gamuze je kugira ndo nkingene mva hahano ndivyogenda gute fume nce niyumvira ntore ibihumbi jana ndamategendo here kuri bunyene hama aprezinane uzoca uzunyereke ibyo bihumbi jana ahantu byakugejeje mbone ndakongerereza uwundi mutahe urumva benshi rero bagira esheke yo kubona aho bahagaze ntibiyumvira iyo bariko baraje ikindi naco nagenda babwire gatoya je mu migambi ntegura nta munsi nomwe ntigera niyumvira ku mahera niyumvira umugambi nkacamenya yuko maze kuyumvira umugambi ahava amahera n'Imana nayo iraraba ivyo bintu bikuri umvira mahera abande karorero yego nk'akarorero abakozi bahembwa nibi bintu ndiko ndakubarira urumva ko ari benshi cyane ni benshi birimwo nuko kuba negeze kubura akazi canke nkagira ibindi bibazo byampushije kugira ico nanje Maria abandi erega bijya vyiyumvira ubona bipanze mu mutwe w'umuntu vyiza Imana iraraba nawe tujya mu bafise ivyumviro vyiza ku bantu beshe kandi imbinzira abe inzira canke ikiraro egaje tweco tumera nk'ikiraro abandi benshi bashobora kogera ugasanga nk'abantu bashika nk'abakozi 50 bararya kubera umuntu umwe urumva mwico gimana nshobora kureka ukonye ni manchi tigeza kuraba uwo muntu atuye umuntu ifo ko umuntu ndamukomeza hagiriko ikindi naco kugira ngo urumaze kubona mwe murakorana n'ibintu by'abaririmbyi abastare abantu batandukanye kugira ngo umusare atere imbere sijaru kwimita ku kintu kanaka sijaruzi canke sinzigo umuntu wese aragira umuntu yiyimitako hariho abagwiza atunga bamwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi tugenda turi yimitako ukavuga uvyutse mu gitondo ukiyumvira ati ujya mu peti kwere ujya muze yagenjeje gute kugira ngagire birya bintu ukagenda uri hadeze information mugabo information beshi bagira biha information zashise okuraba information zuwareyishishije natwe turafise abo turaba harya sindinda kumuvuga izina mu mugabo je ndafise umuntu ndiko ndirefera ko mvuga ati ujya muntu vyutse mu gitondo ndavyuka nkamwiyumvira mu mutwe kaza nkagira nuzenye nkiyumvira ukungene nabatondeka ibintu ati naje no bitondeka kujya par exemple akaroro namwe mu kazi kanyu ka journalisme bashavuga ati Gaera ko avuga ukungene abikora vraiment abikora neza gose umugenza wakacavuga ati nanje kandi abikora nka kunya nanje ndafise umuntu mvuga ati ujya muntu vraiment ni model kuri jewe kangene ndiyumvira ujya muntu ngene ngenda atondeka ibintu kandi nabo uri kurabira abo biravanye n'utuntu aho nagenda gutembezamo ushobora kuvuga ati ndavye nk'uyu muntu ndabona yuko uyo bareka tera jana nkaho nakari karajana byendo nivira ko nzohashika yego ibitaro bikora imisi kundwi amasaha 28 ku 28 faneva nta utokira centre medical kubera imisi ndwi kundwi amasaha 28 kuri 28 mu Burundi nituyamenyereye cyane birakunda cyangwa n'ivyanditswe ko gusahajya ntibishobora ko ndibaza aho hantu vraiment umuntu avuga ikintu kihari mu bitaro vyose mu bitaro 24 kubera hacabaho ukugaburana kw'abakozi twega ngaha iwacu amasaha 28 ku 28 turayubahiriza kubera habaho kugaburana kw'abakozi harimo abakora bagashikana isahiyi abandi bagashikana isahiyi bakabisanya bisobanura rero yuko ibyo twashizeho canke programme twashizeho yo gukora 24 ari uko nyene ego biriko biza kwindi point bidasanzwe abakozi rero atubwiye abakozi ingene bangana bega bino bitaro bifise abakozi bangana gute abakozi twasanguje bimfata kibanza abose hamwe dufise abakozi 16 bimfata bo gutangura kubera tumaze ikingo gitoye dutanguye umugabo bo tugira cyo turaraba amaservice yose abuze kugira ngo tuze turaranforosa dushiramwo hose kuko urana umugambo gitangura ntuburabona neza byose ingene bitegezwa guhagarara mugabo umaze gutangura gukora nk'ubu twatanguye kubona aho tuzaturongerezamwo bikomeza kwindi point mudasanzwe kuba tahazire kuri Faneva ntawo tokira urashobora ko habarangira Faneva ntawo tokira turahabarangira vraiment nahantu hatagoye cyane
uravuye muri ville centre ville hagati umurongo w'amabisi ya Carama murawuzi ibisi za Carama nizo ziza ukaca uza ibisi za Carama zikuzanye ni naho ururuka aha kuntu zenye ku aho zigarukira ururuka ururutse urasimba uruzi rwitwa Gikoma ukirenganya uruzi rwitwa Gikoma ibarabara rya mbere ridevia ryo bita ryo kwa komiseri muri Tenga ucukatuka hariho pancarte yerekana centre medicale Faneva majamba vonaguye twayicise CMF centre medicale Faneva hamuka cuduga imetera 300 izo metera 300 ziduze uza ushikira indi pancarte ushikira iyo pancarte ushitse nuko rero ndabashimira cyane ko ramwaye vyo murimo nizere ko tuzogaruka ngaha ikindi gihe warashaka hageze ku rundi rwego kubera nabonye ko n'izindi nyubako hariya muri ko murazitegura nukuri nta kibazo na kimwe ijya nyubako mwabonye tuko turategura niyo twiyumvira ko tuzosha dushiramwo radiography cacu magipima magufa igapima ibintu bitandukanye ubu twaramaze kugira inzira zo kukizana biriko biratunganywa kugira ko mu minsi iza urumva ko byiza muri Faneva bigiye kubandanya bimera neza kuvyerekanye n'amagara y'abantu nuko reka ndabashimire mu bimwe mwavyo murimwo murabana natwe gutambara mugaza mbese biranagwaza ariko mukabandanya mutwereka gwa rukundo kuri micro juste gale cadre for more sake black machine black behind the camera yari umusaza ndabwira ati umukama bandindira ibiza vyose vyo kumfuka no kumubiri ko vyose birabaza bwira ati bye bye ciao hasta la vista la ushilo moshilo hushla none